Hello everybody. Now we are going to talk about questions with how. Twarabonye uburyo butandukanye bwo kubaza ibibazo. Ubu naho reka turabe dukoresheje how tushyize ko adjective canke adverbs. So dushobora kuyikoresha dushyize ko adjectives menshi atandukanye kubaza ibintu bitandukanye, ariko nahisemo kuzana utu tuntu dukunze gukoresha kenshi muri conversation. Hari ukabona ari gashasha, ukabona kakubanye akantu gashasha, ariko ari ubuntu buri simple. So let's start with how much. We use much with uncountable nouns. Turakoresha how much turiko tubaza ibintu bidaharurika, amazi, kandi n'amahera tuyashyira mu bintu bidaharurika. How much is this t-shirt? Ni nkuko nari kubaza how much money is this t-shirt. Nashobora kwishura it's 5,000 francs. Yeah. How many? How many? We use the how many with countable nouns. How many students are there in the classroom? Yeah, you can answer there are 10 students. Okay, we have how often. Yeah, we use how often to ask about frequency. Frequency, yeah, fréquence. How often do you go to the beach? Ushobora kwishura gutandukanye. Ushobora kuvuga how many times, like how many times, ukavuga 3 times a week, canke, yeah, canke ukishura ukoresheje these adverbs of frequency. I rarely go to the beach. Adverbs of frequency donc ni ama adverb yerekana fréquence, combien de fois ikintu kibaya. Turafise tuzoyabona. Adverbs of frequency turafise par exemple always, yeah. Turafise often, I'm sorry, yeah. Ndashobora kuvuga nti I always go to the beach, I often go to the beach. Ndashobora kuvuga nti I usually go to the beach. Ndashobora kuvuga I sometimes go to the beach. Ndashobora kuvuga I rarely go to the beach. Ndashobora no kuvuga I never, I'm sorry, I never go to the beach. Yeah. Always ni minsi yose, often kenshi, usually, yeah. Sometimes murabibona, sometimes yeah murabimva, quelquefois, rarement, never, jamais. Donc these are adverbs of frequency. Peut-être tuzozibona ziyaguye arivyo turiko turaraba gusa. Yeah. Ndashaka kubaza how long to ask about the length, longueur. How long is Lake Tanganyika? It's 673 kilometers long. Yeah. Ariko how long irakunda gukora kenshi iriko irabaza duration, umwanya. How long will the match last? Shakwishura the match will last over 2 hours or will last for 2 hours. Yeah, ibintu nk'ivyo. Turabaza how far. Yeah, how far. Far konyene gasanzwe gasiguye ruwe. Muga turiko tubaza how far, tuba turiko tubaza distance. Just we use how far to ask about distance. Yeah. How far is Gitega from Bujumbura? We can answer Gitega is 101 kilometers away from Bujumbura. Yeah.
how high, to ask about the height of something. Turiko tubaza hauteur y'ikintu, y'ibintu, amazu, ibiki, ibintu, yeah. How high is this building? It's 50 meters high. Yeah. Kandi kuba ubuntu ubu mesure bw'uburebure ni vyiza ku precisa. Yeah. How deep ni just to ask about the depth of something. How deep is Tanganyika? It is 1417 meters deep. None ko ari vyiza ku precisa high deep. Yeah. Co kimwe no ngahanye, it is 673 kilometers long. Yeah. How tall? How tall tukibaza, turiko tubaza uburebure ariko kenshi ku bantu. How tall is Kagabo? He is 173 centimeters. Yeah. How old? How old tukibaza, turiko tubaza imyaka. Kandi naho ari umwana mutoyi turamenyereye yuko old conyene gisiguye je ca ikintu gishaje, umuntu ashaje. Yeah. Mugabo naho tuba turiko tubaza umwana mutoyi turabaza how old? Yeah. How old is your last child? He's 5 years old. Murabona ko adashaje, mugabo dukoresha old. Yeah. How wide? To ask about width. How wide is your bedroom? It's 7 meters wide. Yeah. Utu tuntu ni vyiza kutubona, no tubazo dukunda gukoresha kenshi. Yeah. So we have other measures, imperial measures. Imperial measures. Sorry. Imperial measures. Imperial measures. Avant yo gukoresha ibi vy'amameters, kilometers n'ibiki, hariho ayandi ma unité ahora unité de mesure zari zihari zakoreshwa, kandi n'ubu ziracakora, muzobibona cane muri kumusoma ibinyamakuru vy'icongereza, muzobibona henshi hatandukanye, biracakora cane. Inch, foot, yard and mile. Yeah. Inch, yeah, is about 2.5 centimeters. Inch me ingana n'amasantimetre abiri, 2.5 centimeters. Most pencils are 5 inches long. You see? Foot, not the body part. Si foot ikirenge, ni foot unité de mesure nkuko twavuga ya inch, yard n'ibindi. Yeah. Yard equals to 3 feet and it's little less than 1 meter. Yeah, murabona bariko batubwira yuko foot, yard shaka kungana na ni metero imwe. A mile is equal to 1.6 kilometers. Mile muzoyibonera kora cane, hari abaca bayitiranya na kilometre, si bimwe. Mile murabona ko ari nini ya paraporo ya kilometre. Yeah. I can say Lake Tanganyika is miles away from my home. Shaka kuvuga yuko Tanganyika ari kuma miles, ntiriwe ndavuga igitigiri, yeah, kuva muhira. Yeah.
barashobora kukubaza bati how tall, bakakubaza bati how tall is your father canke your friend, I don't know, ukamwishura uti he's 6 feet tall. Yeah, 6 feet tall. Burakunze, muzoja murabubona kenshi, burakora ubu buntu. Yeah. Ahanye 6 feet equals to around 183 centimeters. Yani ibintu oturiyivye usanga ari mu masantimetre nkayo 6 feet. Muzokunda kubona babukoresha cane anangre. Ni vyiza nabwo ubu inite bundi ko mubumenya. Yeah. Okay. Yeah. Okay. This is the end. Thank you.